Muri Malawi icyizere cyo kubona abaturage babuze ari bazima kirimo kuyoyoka nyuma y'iminsi ishize serwakira Freddy ishegesha igihugu. Umubare w'abapfuye muri Malawi na Mozambique warenze abantu 300 kandi abenshi baburiwe irengero. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagendereye Niger ejo kuwa kane aho yatanze imfashanyo y'ubutabazi, ubukungu n'umutekano. Blinken yatangaje miliyoni 150 z'amadolari y'ibikorwa by'ubutabazi mu karere ka Sahel. Lagos mu mujyi utuwe kurusha iyindi muri Nigeria ejo kuwa gatandatu bazajya gutora guverineri mushya. Ibintu bibiri by'ingenzi bari ku mutima n'umutekano w'ibibazo byo ku mihanda. Muri Centrafrica imyaka hafi 10 irashize intambara y'abaturage yatebesheje imivu y'amaraso itangiye aho abantu barenga 500 bataye ibyabo imbere mu gihugu nk'uko bitangazwa na HCR. Naho igihugu cya Ghana kuri wa gatanu cyasezeye ku mugaragaro wari icyamamare mu mupira w'amaguru wari mu ikipe y'igihugu Christian Atsu yitabye Imana ku myaka 31 mu mutingito w'isi yahateye mu majyepfo ya Turukiya yakiniraga ikipe yo muri ako karere.